Ndabaramukije bakunzi ba Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine umwe wese aho aherereye ndizera ko muguwe neza mu miryango yanyu kandi ndabakengurukira mwe mudahengeshanya kudukurikirana muri mu mice igenda itandukanye. Amakuru ni menshi cane n'ubusesanguzi turaje tubabwire canke turabire hamwe urugamba mu burasirazuba bwa Kongo muri Kavumu n'ivyahabereye ubusuma n'ubwicanyi. Turagaruka kandi ku nkuru ya Olivier Nduhungirehe bivugwa ko ngo yariko aragerageza gutoroka aja mu gihugu ca Tanzania ngo afatirwa ku Rusumo. Aya n'amakuru biravugwa, nta kintu na kimwe kirayemeza, ariko aravugwa tuyakura hariya mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Turagaruka kandi kuri Mangetengete ikiganyatanyakazi aho kuva ifoto yiwe yagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi benshi baba baravumye baramubwiriye amajambo ya naya. N'umugore ndabibutse w'abana babiri, afise umu ex mari aba kumutanga, vyose vyaravuzwe, ariko ndaje ndababwire ko irya ni yindi strategie yo kugira babahungabanye barabe ubwoba mufitiye Red Tabara n'ibindi bintu vyinyegeje inyuma. Rero akanya kadukundiye turaza gusesangura neza na neza ibi na biriya uko tugenda turabana gatanu kuri gatanu. Nkuko rero nayemejeje kubibamenyesha, reka duhere neza na neza kuri no nkuru yo muri Kongo, aho imigwano kuva ku munsi wa Mungu hari imigwano idasanzwe mu burasirazuba bwa Kongo, cane cane muri Kavumu aho Red Tabara twigwaneho RDF inkotanyi abasogosi imbwebwe za Sarambwe bishe baraturira amazu, bariba inka nyinshi cane, bongera barashorera abajene benshi aribo bariko barajana ku mirongo y'urugamba. Basubiye ya strategie ya kera bagishika muri Goma na Bukavu. Aka kareresi ngomba ntangutse ni kamwe mu bureresi buri ko buravugisha abantu canke bwagaragaye bariko barashorerwa batwagwa nk'impene icambu ca Pasiteri Bujiriri. Yarigeze kubibabwira igihe bariko barakubitwa n'umuntu umwe ari abajene 18, arababwira ati muri normal, muri ntama, muri biki ko babagira ibintu nk'ivyo mu rugwaruka ntimugumuke. Vyasubiye kuba akandi kamwe mu mavideo yagaragaye ukungene babatondetse ku murongo babatwaye. Aba mubona bahagaze ngaha n'imbwebwe za Sarambwe ni AFC M23 RDF inkotanyi ziriko zirashorera ugwaruka. Muri buka kareresi twacishije mu kiganiro twigeze gukora, bari bagiye kuyobora kuri universite aka rero ni kamwe mu tureresi turiko turacishwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Hariho n'akandi kareresi k'inka M23 izishoreye. Ndaje ndababwire rero tukiri kuri no nkuru y'inka M23 kiriko muri Kavumu. Ndababwire intonde z'abibwe kuko byamaje kuja ku mugaragaro, naho bariko baragerageza kubihakana, ariko abibwe barahari. Hama ndagaruka kandi no ku mukozi w'Imana yaraye anyurujwe n'izi mbwebwe za Sarambwe bataramenya iyari. Turagaruka rero kuri runo rutonde. Aba ndabasomera nihuse. Iyi ni liste ya 19 era kuri 19. Ndabe iya mbere. Yes, iya mbere ni iyi. Katuyagure. Okay. Muri Kavumu mu tuvillage tugenda dutandukanye barivye baraturira amazu, barica barasubira. Hanyuma abamaze kuja kwitwara ku masosiyete civile, eka bamwe ngo baranarondera n'indongozi za M23 baravuga ngo mwagiriza wazarendo ko bafise ingeso mbi vyinshi, turasabye mu dusubize inka zacu. Baca bategekwa kwiyandika ku ntonde arizo mubona hano. Hari ngo Sous Village do Mulangala, Cikala, umwe yitwa Cikala Mushimira. Bamutwaye inka zibiri, bamutwara impene zitanu, bamuturirira inzu, maison détruite et tous les biens pillés, rien n'est
na ETLC. Uyu baramwivye inka zibiri bamutwara n'ivyiwe vyose vyo mu nzu n'inzu baraturira. Uwa kabiri yitwa Camunani Cikara, ngira baravukana. Vashe zibiri nyene bamutwaye inka zibiri bamutwara impene zine, inzu n'ivyariyo vyose bariba barongera baraturira. Ukurikira baraturira hari Cihonzi, Maison détruite et tous les biens pillés. Hari Cilume Biraheka, inka zine yaribwe, ibintu biwe vyose ngo baravyiture, bien sont pillés, donc baramwivye urukomba amazi. Cirabwa Birafanwa, inka zine, tous les biens pillés. Shamavu Budiba, inka zibiri. Molo Ruzimya, inka zibiri, ivyiwe vyose baraturira. Marco Lubambile, inka zitatu, ivyiwe vyose bariba baraturira. Chance Seko, bon, liste ni ndende, hava muvuga ati izo liste reka kudusomera mu mazina n'ubundi, ariko nimumenye ko aya maliste ahari. Iyi ni ya 19, ihera kuri 19 gushika kuri 25. Hariho n'iyi hano, basindazi batondekere hano kugira mubone ko atari amakuru y'ibinyoma, ni abagiriwe nabi hano nibo biyandikishije baraye bibwe kuva ku munsi wa Mungu gushika ku munsi w'ejo. Izi nizo ntonde zimaze kuja ku mugaragaro, abibwe amaka n'ibindi bintu vyabo bigenda bitandukanye. Rero ni comportement atari nshasha ku ruhande rwa AFC M23, si bishasha cane kuko basanzwe babikora kenshi. Uko niko vyifashe aho rero bavuga ati notez bien cette liste reprend les victimes dont les vaches, ngo iyi liste iriko abibwa inka, intama, impene, inkoko n'ivyo mu nzu, argent liquide, abatwaye amafaranga, et semences de haricots, abaribwe n'imbuto, barivye gushana aho biba ibinyantete canke imbuto z'ibiharage, ont été pillés, tandis que plusieurs habitations ont été détruites et incendiées lors des affrontements survenus le dimanche le 2 août dans le village de Bishibiru, en groupement de Bugore, territoire de Kavumu. Yes, baraturiye amazu, barakora ibintu vy'ubugome vyinshi bigenda bitandukanye, harimo n'ubwo busuma. Tukiri muri burasirazuba bwa Kongo, uyu mubona ngaha ni umukozi w'Imana, uyu mupasiteri ari hejuru, yanyurujwe n'izi mbwebwe za Sarambwe ngo ntibaramenya irengero ryiwe. Uno mupasiteri rero, uyu mukozi w'Imana, ivyiwe bimeze gute? Uyu mukozi w'Imana ivyiwe bimeze uku gukurikira. Amakuru avuga uku gukurikira ku bijanye n'ibura ry'uno mupasiteri. Avuga ati Urgent Kavumu, Sud Kivu. Kavumu nyene ni muri ya territoire twaje kubabwira ko nyene bagiye baribwa. Arrestation et disparition d'un homme de Dieu. So lundi le 3 août, kuwa mbere ushize itariki 3 z'ukwezi k'umunani, le pasteur Mvuruge de la 8e CEPA do Kamakombe Mbayo a été arrêté à Kavumu par des éléments présentés comme l'armée rwandaise. Donc ya umukozi w'Imana nkuko bamwise pasteur Mvuruge wa w'ishengero gitwa ryarigira umunani rya CEPAC, yaranyurujwe ntibaramenya irengero na basirikare b'u Rwanda ariyo RDF, sanzwe mubizi iriko iriba yongera yica itongora burasirazuba bwa Kongo. Depuis son interpellation, il est porté disparu. Sa famille et l'église sont sans nouvelles. Ngo kuva afatwa nta barasura kubonera irengero ryiwe, ngo ishengero umuryango wiwe bose bari ngaho atamakuru nima ngo bafise. Par ailleurs, selon les témoignages locaux, les éléments AFC M23 RDF auraient pillé tous les instruments de l'église. Donc muri Kavumu kwari kwiba, kwica, guturira. Murumva ko no mupasiteri Mvuruge nawe nyene ishengero ryiwe bagivye
urukomba amazi amaesima yose baratwaye sintuzi ko bagiye gutamba kayengeyenge cyangwa bagiye gutamba ya ndirimbo ya Minembwe Tombe zimwe bakunda kuririmba bagiye gukompoza indirimbo ariko murumva ko urushengero ryo nkuko murubona hari inyuma ko gwasa neza hari ahagaze aka gafoto kari munsi n'akakizi mbwebwe za Sarambwe ariko hari inyuma mubona abakirisu ni mu rushengero rw'iyo murabona ko yafise urushengero rw'igisirimu rero akaba yanyurujwe n'urushengero rw'iyo ngo rukibwa nous condamnons ces actes et lançons un appel de libération libération immédiate du pasteur Mvuruge respect des lieux de culte et des civils murabuza mu bibwira aba bako baratakamba barondeza uno mupasteri haba bashiraka akantu ngo M23 M23 ngo bagire kubaha ngo bagire kubaha ngo ibibanza vy'ishengero ingoro z'Imana relier de culte n'ibindi bitandukanye aba sinibaza ko ari n'abantu kuko muravye no kungene bigenza ivyo muko muravuga nta n'ivyo bazi edaire ni wabo mu gihugu bakomokamwo amashengero nta gaciro ahabwa hari uyu mugore rero umugore aratubabarira dukoreshe zino foto kuko n'ubundi ziko ziraca ku mbuga ngurukana bumenyi bajya mubona n'abana biwe wa mugore yagaragaye yambaye teni n'uyo mubonaho turabe gato ko mbona ifoto yiwe yambaye teni hagufi uyu mugore ikigatanyakazi niwe uyu agaragara n'aba bana biwe kamanze ndabaha agafoto kiwe kandi ndagashiraha en parallèle yes uyu mugore en civile n'abana babiri niwe uyu yagaragaye afise teni uyu mugore rero iyi foto yaravugishije abantu benshi indongozi z'igihugu aba influencers abasoda aba pacifique bande nta muntu umwe atavuze ariko nagomba ndababwire ko je ngerageje kwanaliza sinihuse kubivuga ko cyane ariko ngerageje kwanaliza d'abord uyu mukobwa nta kintu na kimwe ca gisirikare ashoboye sinuyu gusa nabasaza biwe bamwe bagerageza guparticipa mu manifestation bajya ntaco bashoboye kubijanye n'imirongo y'urugamba turazi ko indongozi zacu kuva ku mukuru w'igihugu je ndabivugana irenganira kuva ku murongozi w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'umusirikare nyumba 10 n'umusirikare aha hose hagati izindi ndongozi zose n'abasirikare ba guvernere n'abasirikare nta hantu na hamwe nkuko nabonye n'ibindi bimenyesha makuru kuza Twitter bagenda baravuga na makonti tutaba tuzi beneyo ni nka konti anonyme nabonye amakonti avuga ngo burya abajama uyu mudada nabo bariko barahendwa barazi ko zino ndongozi zacu arabasoda gusa mbega umuntu akibaza ikiroberi gishoboka gute ni igiki gituma ni kibi kumwe mu bibazo umuntu ashoboye kwibaza ni igiki catumye CNDD-FDD canke FNL ikiri parape gutwara mu ishamba biragama bakubise umusoda w'u Burundi kiriya gihe canke bateye baranyika hahandi FDNB y'ico gihe yababagazana babuyoya bagiye canke bariko bararonderaho uwo bita hari ababita gute kandi babita umwasaya bariko bararonderaho uwo bita umwasaya wasanga bigorana cane kumenya aho bari kuko baranyegera abanyagihugu bigakunda barajya amakuvere ravitayema bakagaburirwa n'ibindi vyinshi bamwe twarikoreye amasasu abandi twarayikorejwe abandi abavuza kumbwira Fredi none nawe uri umusirikare oya gusasha kandi ababwire ko ikiroberi kugira gikunde havitayema amakuvere ibiki nta kinogo na kimwe muzokwinyegezamwo mu rukoko nta hamwe mu rucibitoke ca Rugombo muzokwinjirana nta hamwe mu Kayanza muzokwinjirana nta hamwe mu Kirundo mwokwinjirana ahantu hose harazwe en plus intambara z'ubu bon je sinzi nukugira ni je nibaza ko ari kwa kundi nyene umuntu avuga ati imbwa mu gupfa irimba imbwa mu gupfirimba je sinshaka kugaruka ku vy'umuryango w'uyu kuko vyaravuzwe cane mama we yigisha muri kaminuza y'u Burundi aratwi haro wabo yigishije bamwubaha na nyina mbere yaretse gusohora n'igitabo avugana no gwaruka abigisha kubana neza no kubaha indongozi ariko ijoro rimwe gusa umukobwa wiwe yaciye agaragara avuga ati mwaje mpamvu ahubwo ico bampa no batutura amasaso se wiwe nawe nyene nuko
nawe nyene arazwi, amafoto ari ku mbuga ngurukana bumenyi, burya umukobwa yatumye hari ibintu ukora nyene ukagaragaza n'umuryango wawe bitari binakenewe. Ubu rero hariho text yanditse kuri Twitter, niyo ngomba kugarukako gato. Hariho text yanditse kuri Twitter, nabonye ba Esdras ba Renaud Butware baza kumuvugira ngo nukuri ngo nimurabe ngo iyo text ngo nimuhendwe ngo siwe ngo uyo ngo text ngo niyiwe ngo mugabo ngo iyo konti ya Facebook ngo siwe. Donc uyu wewe Renaud Butare ababajwe nuko vyabaye publié kuri konti yindi ngo imwitirira, ariko ngo message contenu ni gwiwe. Butare yanditse uku: ntimugwe mu mutego w'iperereza ryo Burundi, ne tombez pas dans le piège du service de renseignement burundais, son compte n'appartient pas à Kigatanyakazi, fait passer le message. Message Kigatanyakazi ya postinze ni ibaze kuba ndi kumayindinga my own business, ngo ibaze ndiko ndapanga nyene cyane ndiko ndiyumvira business ibi vy'iwanje nyene ivyo nyene ari mu vyo vy'ibiroberi bipfuye. Adui akaja en debandade asohora teori après teori ku vyo ndimwo, ngo wa Petit Mbombos umva imbonera kure nawe yashakira ati ngo imbonera hafi aka wrongfully as imbonera kure. Aritaginga Ikigatanyakazi yarabahahamuye, sifunzwe ngo kubera naciye mu Rwanda, nkagomba kujabuka DRC, sifunzwe ngo kubera naryamanye na Pacifique. Aya niyo majambo yatumye bentervena, niwe yayanditse aya majambo ari kuri Twitter yiwe batamaze kuyafuta uko screenshot zo twamaze kuzigira. Kigatanyakazi yari yandikiye ngo suko naryamanye na Pacifique nini nahazwe, kwanza ico sinicaha namba, ntabihakana. Avuga ati ahubwo sinafunzwe kuko naryamanye na Pacifique, ahubwo sininicaha naho nobikorana nawe naho tworyamana sinicaha namba. Sinigezwe mfunda nafungwa kiretse mu dutwe duto tw'imbombo. Yavuga imbonera kure zini imvugo zawe nakagenda aho naho ndabona mfata ikibanza kinini. Uyu ni uwiyita ngo Ikigatanyakazi nkuko bisanzwe. Reka nje kuri message ya Renaud nibiri hagufi. Renaud tu es où? Riho message ya Renaud Butare abivuga. Attends, je cherche une seconde. Renaud Butare arihe amuvugira. Bon. Nire hagufi. Yes, nire hagufi. Ariko Renaud Butare yahangayitse mugira ukunuku ni murabe iyo konte si ivyo yarabivuze n'ivyo kuri channel yiwe, ariko ngo iyo Facebook mubone irapibira ivyo bintu si yiwe. Donc le problème c'est le compte Facebook, mais c'est pas le contenu. Le contenu twamaze kumva message irimwo ni birebire nkuko muriko murabibona. Rero ko ya Renaud Butare itari hagufi, reka tuje ku yindi point. Iyindi point ihari nuko mu ndwi yahera benshi bashoboye kuba batabimenye. Bon, imbere ko ntandukira kino reka mbanza ndabereke uwundi muntu amaze iminsi akarasha kuvuga ngurukana bumenyi mukwiye nawe nyene kumenya. Uyu niwe yitwa Greg kuri Twitter, Thierry Ntako. Haga ni Ntako cyane ni Ntako je m'en fous. Uyu rero Thierry Ntako niwe abica bigacika mu gutukana mu kwambika donc mu kuburindira umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, aba batuka nko kumengo na abana basangiye itabi, na abana bakoranye sinzi. Bon, je ndimwe uyu mutipe bon, ariko muravye nkunye nabangana n'abantu baba barihebuye kumbura bafite des maladies incurables, bavuga ati moi je m'enfona aho n'ubundi ndiko ndapfa, umubiri wanje uriko urabora ko aribwa n'umuswa. Ibi navyo bikaba bivugwa no kuri Mangetengete, sinabapimye ariko biravugwa na Mangetengete, biramuvugwa koko ngo akora ibintu des actes zo kwiyahura suicidaire. N'uyu Thierry Ntako ngo kubera bumva ngo bari sufra, sinzi ivyo bagwaye kari umugera, amadiabeti mu mutwe, kuko umuntu agwara henshi.
bashobora kuba ngo bagwaye ibintu vyatumye babona bo kwitanga ngo ntibapfe bishwe n'iyo ngwara ngo babe traumatize avuga ati jewe bwanishwe n'umugera canke nishwe n'akadiyabete, ahubwo reka nze mvuge ko napfuye ngwanira igihugu. Nico gituma iso don corps et âme kugira bagaragare uko nk'intwari. Uyu rero mubona hano ku mafoto, iyi ni foto imwe, nshireko n'indi foto ya kabiri, ni SG Reverien Ndikuriyo. Mushoboye kuba mutabimenye aho yagiye gukomeza imigenderanire iri hagati y'umugambwe wa CNDD-FDD na PCV ou PCV je crois. Attends une seconde. PCV, yes. Umugambwe witwa PCV wo mu Bushinwa. Harya mugambwe witwa gute? Attends, j'enlève une photo ici kugira ndanzane umugambwe tubone twese ngene witwa. Yes, biri ku rubuga rwa CNDD-FDD nyene. Ni umugambwe witwa Parti Communiste Vietnamien. Uyu niho SG Reverien Ndikuriyo agiye muri Vietnam gutsimbataza ubumwe buri hagati y'umugambwe wa CNDD-FDD na PCV, kandi no gukomeza n'imigenderanire iri hagati y'igihugu cacu ciza c'u Burundi na Vietnam. Murabona ko ari ibintu ku masanamu vyo nyene, murabona ko ari ibintu bitagase. Rero abantu bariko baripima, je sinzi, muragerageza na Chimamanda arababwiye ati ebana ku mbuga, intambara yo ku mbuga nzoyigwana. Umugabe intambara yo gutwara agatafari kanje bagakubiteka inkoni bagatera ibombe usingeza. Uko niko vyifashe rero muri uno mwanya. Amakuru ya Olivier Nduhungirehe nkuko nababwiye biravugwa, ivyemeza ndacabironza ariko ndavyegeranya, ariko biravugwa ko Olivier Nduhungirehe atakiri mu maboko yiwe. Ariko je nagerageje kuraba, ejo yarapostinze agwanya Genocost. Donc mu Rwanda iyo uvuze ko ata genocide yahabaye uvuga ngo uriko urapfovya, donc nawe yarayapfobeje genocide y'abandi yo muri Congo. Je nabonye kuri konti yiwe ya Twitter postinga, je ne sais pas si yafashwe ryari uno munsi canke yarafashwe mw'ijoro, ariko ayo makuru arahari uko yakaragerageza gusohoka igihugu c'u Rwanda aciye Rusumo ngo yinjira Tanzania, akaba yarashitsweko intoki. Ivyo Olivier Nduhungirehe ndabigaruka neza mwido nido inyuma yaho tuza kumenyera ukuri neza na neza kuri nyuma y'ivyo bintu. Ariko muri uno mwanya mufate kari biravugwa. Reka ndabakenguruke rero, ndabifuriza kugira umunsi mwiza w'akazi. Ndabakenguruka mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe hano kuri Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine. Mugubwe neza, mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.